Muy buenos días. mwaramutse Un saludo al misionero Miguel intasho kuri misiyoneri Marín Miguel y Bermudas a todos los Marin ministros n'abakozi y a todos b'Imana los bose hermanos na bene reunidos data bose bakoraniye allá en hariya Guatemala muri y Guatemala también los que nos están ndetse escuchando n'abariko a través del baratwumviriza satélite biciye Amazonas o kuri satelite internet Amazonas canke kuri hoy 8 de internet abril uyu munsi de este 8 z'ukwa año kane mw'uno mwaka wa 2023. 2023 Expreso mis más sinceras condolencias ndahumurije cane a nuestro hermano Andrés mwene Cruz data Andres Cruz Gallegos y su Kajego familia y toda la n'umuryango wiwe congregación hamwe allá en n'ikoraniro Villahermosa, ryose rya México, hariya Virahermosa por la Mexique partida kubwo de kuva nuestro mu hermano mubiri Luis Cruz wa mwene Gallegos, data Luis Cruz hermano Kajego mayor mwene wabo que nuestro mukuru hermano wa Andrés, mwene data el Andres cual ariwe cuando estuvo acá nuestro hermano Andrés me estuvo igihe yari diciendo ngaha que mwene data estaba Andres yariko arambwira ko enfermo yaragwaye y me estuvo comentando kandi también yariko arambwira que él lo vyongeye quería ko como su padre, yamufata nka se wiwe pero ya ariko sus días terminaron iminsi yiwe en este yararangiye planeta Tierra kuri uno mumbe y se w'isi encuentra en la sexta ari dimensión mu buringanire allá bwa disfrutando gatandatu de las hariya bendiciones yigina que Dios imigisha tiene imana para todos ifise los creyentes en ifitiye él. abayizera bose Y kandi nos hacemos la pregunta turibaza y ikibazo muchas veces akenshi decimos, Señor, tukavuga ¿por tuti qué mwami kubera te iki llevaste a esta persona, kubera iki wajanye uwo muntu un hermano o hermana mwene que data trabaja canke mushiki arduamente en la wacu obra? yakora cane mu gikorwa Recuerden mwibuke que hay mwibuke muchos ko motivos hariho impamvu por los nyinshi cuales impamvu Dios se zituma lleva imana a un ser ijana humano, ikiremwa muntu kandi uno de ellos imwe es muri porque zo recuerden nuko el número mwibuke de los que van igitigiri a ser resucitados, igitigiri que van a ser c'abazozuka testigos abazoba para la resurrección, ivyabona tiene que vy'umuzuko completarse. gitegerezwa kuzura Y ahí tienen uno, iyo rero y ni imwe nuestro muri izo hermano mpamvu Luis Cruz mwene data nawe fue escogido por Louis Dios Cruz yatoranijwe para ser n'Imana kugira ngo un testigo azobe de la icabona resurrección. c'umuzuko. Está en el otro motivo, Hariho iyindi el mpamvu cual Dios le acorta aho la vida Imana de una persona, igabaniriza ya sea porque ubuzima umuntu no se ikamugabaniriza esté iminsi yo portando kubaho correctamente, haba ari y para que no uko se yoba pierda, ariko se lo lleva. yitwara nabi kugira ngo Y ntazimire Imana ikamujana. están otra serie de motivos, Hariho n'urundi rukurikirana fíjense, izindi mpamvu nyinshi ariko hay mwiyumvire veces que es hariho mejor rimwe na rimwe aho biba que se lleve byiza Dios a una ko persona Imana ijana umuntu y así runaka la nuko obra que ha hecho igikorwa yakoze queda kikaguma intachable y queda bien, gitunganye kikaguma a que kimeze se neza quede, hako Dios no se lo yoguma lleve, ngaho Imana porque uno dice, oye, ntimujane pero se, kuko umuntu ¿cómo aravuga se ati fue esta ariko persona que kubera trabaja arduamente? kubera ko Y inaka por yagiye acá kandi tenemos a yakora otros que lo cyane dejan, que ariko son más bien un ubundi ikaba estorbo para la obra. yamuretse kandi ari O gitsitaza sea ari que es mejor, kigwisha mu gikorwa c'umwami hay veces que es ni ukuvuga mejor yuko que Dios se lo hubiese hariho llevado rimwe na rimwe y aho así Imana no ijana arruina umuntu toda su kugira ngo trayectoria, bityo ntavure la yonona urugendo echa rwiwe rwose al zafacón todo el trabajo que hizo, porque agahindura al igikorwa final cose yakoze entonces se akakigira nabi vuelve en kuko contra kw'iherezo de la obra de Dios. aciye Y ahindukira Dios a akaza veces kurwanya se igikorwa lleva a esas c'Imana. personas Imana rero rimwe na rimwe para irajana que abo así bantu el kugira ngo enemigo de bityo Dios, sekibi el diablo, umwasi no w'Imana intente usarlo y que ntagerageze vaya a usarlo en kumukoresha contra ngo agerageze del kumukoresha programa divino. agwanya umugambi Y w'Imana, es mejor kandi ni que Dios vyiza se lo lleve. ko Imana imujana. O sea que Ni para los ukuvuga ko escogidos de Dios, ku para los hijos batorejwe de Dios, n'Imana, ku bana b'Imana, todo obra para bien. byose Cuando kifatekaniriza hamwe kubazanira ibyiza. parte un ser amado Iyo uwo como dukunda Luis Cruz atuvuyemwo Gallegos, nos nka duele en el Louis alma, Cruz Kajego, personas turababara que mu aman la bugingo, obra umuntu y están brazo a brazo con el yakunda programa igikorwa divino, kandi eso akaba nos yunze duele ubumwe mucho, n'umugambi sufrimos, w'Imana. Ivyo pero biratubabaza cane tukababara, agradecidos a Dios ariko porque sabemos turashimira Imana kuko dónde está y tuzi sabemos que ahari pronto lo kandi vamos a turazi ver yuko vuba tuzokongera ya kumubona en ese cuerpo eterno y ari umubiri glorificado uhoraho que Él uhawe ubwiza prometió para ubwo todos yasezeraniye los que han partido abavuye mu mubiri creyentes bose en Él. bamwizera. Nos dice Turabwirwa mensaje, el verbo ubutumwa hecho carne, jambo yambaye umubiri predicado el 2 de junio de bwavuzwe zibiri 1985. z'ukwa gatandatu mu gihumbi Aquí en magana icenda Cali, mirongo umunani na Puerto gatanu ngaha kaye Es Puerto el Rico. mensaje que hemos estado Ni leyendo ubutumwa desde el miércoles, twamye algunos dusomamwo extractos uhereye kuwa gatatu de este tubusomamwo mensaje, imirongo imwe imwe y'ubu donde butumwa nos dice
aho Y tubwirwa encontramos que en ese mensaje kandi turabona todo yuko mwo butumwa lo que se habló allí ibintu byose es byavuzwe lo que ha ngaho estado ni ocurriendo y ibintu ocurrirá byagiye biraba en hamwe este tiempo n'ibizoba final. muri kino gihe cya nyuma. Dice, cuando eso haravuga aconteció ngo allá y igihe ibyo Jesús byaba murió hariya yesu agapfa bajo la muerte de crucifixión, mu rupfu Jesús pasó a igihe la quinta yabambwaga dimensión, yesu el yagiye mu infierno. buringanire bwa gatanu Él ikuzimu descendió al infierno we porque yamanutse Él llevó ikuzimu nuestros kuko pecados. yishyize ku Él ibyaha tenía que ir al byacu infierno yatereza por kuja nuestros ikuzimu pecados. ku bw'ibyaha byacu. Y allá hariya rero en el infierno, ikuzimu Jesús tuvo un ministerio yesu corto yahagize predicándole las ubukozi almas bugufi encarceladas ariko que allí abwira se ubutumwa encontraban, ubugingo bwari para buri mu allí nzu y'imbohe tomar bwari buri las llaves hariya del infierno y de la hariya muerte, aca afata pasar al imfunguruzo za rupfu paraíso na y kuzimu aca muri levantarse en paradizo la resurrección de los azuka mu santos del muzuko Antiguo w'abera Testamento. bo mu isezerano rya Está kera. anunciado conforme a las profecías bíblicas que byaravuzwe habrá biciye mu un buvugishwa bwa ministerio bibiliya para las ko almas hazoba encarceladas ubukozi hoy, buzobwira ubutumwa porque ubugingo la buri mu nzu quinta y'imbohe uyu dimensión munsi estará abierta kuko uburinganire bwa sobre la gatanu tierra en este buzoba tiempo bwiyuguriye final. ku isi muri Y iki será gihe un cya nyuma ministerio como kandi fue el azoba ari ministerio ubukozi del Señor Jesucristo ubukozi allá en nka la bumwe quinta bw'umwami yesu dimensión. kirisito hariya mu buringanire bwa En el gatanu infierno, un ikuzimu ministerio para dar ubukozi testimonio, bwo no gushingira para intahe salvación. atari iy'agakiza. Ya no había oportunidad de hariya nta salvación higwa ry'agakiza ryari para rigihari esas personas. kuri barya bantu. En el mensaje mu butumwa Almas encarceladas ubugingo buri mu nzu y'imbohe nos dice turabwirwa en este mensaje muri buno butumwa algo muy importante aquí. ikintu gikomeye cyane hano. Dice haravuga ngo en la página 38, ku rupapuro rwa 38 dice, haravuga cuando comenzó a hablarles igihe de su manera yatangura de vivir y kubabwira las cosas ingene que bari estaban babayeho haciendo, hamwe n'ibintu bari bariko entonces llegó a barakora perder toda su nuko yaciye atakaza popularidad. ubwamamare Esa fue su bwiwe segunda bwose. etapa. iyo yabaye Me intambwe ko pregunto yiwe ya yo kabiri si esto ndibaza no se habrá nimba repetido ivyo otra vez. bitazokwisubiramo Piensen iyindi un nshuro. momento. mu ivyiyumvira akanya Puede gato ser. birashoboka. La primera fue cuando la ubwa sanidad mbere ni llegaba a todo igihe el mundo. gukira indwara kwashika ku bantu bose bo Y ku escribe isi uno. yandika La ngo rimwe. segunda ubwa Fue kabiri cuando decían, ni igihe bavuga puede ser solo Jesús. Puede batashobora ser kuba ari yesu Belcebú. wenyine, ashobora kuba ari Puede ser. yezebeli, ashobora Es kuba ari lo we. mismo que hacían allá. ni navyo Son nyene los bakora mismos hariya. espíritus viviendo nizo en la mpwemu misma gusa clase de ziba mu gente. bantu nk'abo Gente nyene. condenada que abantu nunca baciriwe ku podrán ser rubanza salvos badashobora porque fueron gukizwa condenados kuko baciriwe desde ku antes. rubanza uhereye Como ubwa Judas mbere Iscariote, nka que yuda nació como isikariyoti hijo de perdición. yavutse ari umwana Escribe wo Judas y su guhona espíritu. yandika ngo yuda ni mpwemu yiwe. Sí, señor, nibyo recuerden, mugenzi él mwibuke fue muy religioso, we yari pero no umunyedini podía seguir ariko el mensaje ntiyashobora hasta el kubandanya fin. mu butumwa Escribe kugeza los ku iherezo. Judas. Él yandika ngo podía ba tomar yuda una parte, pero la yashobora otra gufata igice parte kimwe no le ariko ikindi cabía. gice Ellos pueden ntiyagishobora. tomar la sanidad barashobora y gufata las otras gukira cosas indwara hamwe semejantes, n'ibindi bintu pero bisa cuando se n'ibyo, trata de Dios, ariko iyo havuzwe trayendo ku ardilla mana resistencia por iriko la irarema palabra, inkezi ku y escribe bw'ijambo los sellos, la yandika ngo tercera ibimatanijwe etapa. ubwo bwa gatatu. Entonces eso es nuko demasiado profundo. ivyo biba Dicen, vyimbitse no cyane, puede ser. baravuga bati ntibishoboka. Así fue Judas. Su uko niko espíritu yuda yari puede ameze. vivir impwemu hasta ese yiwe punto, ishobora pero kubaho más allá kugeza aho no hantu puede. runaka, ariko Más hirya allá, yaho y en el más allá ntibishobora. escribe así, aho una flecha handitse hacia ngo la hirya piedra yaho angular, yaciye un dibujo acakanwa de la piedra kerekeza mu ibuye angular ry'imfuruka, y la flecha igicapo está cy'ibuye dibujada hacia ry'imfuruka la hamwe n'ibihe piedra angular. by'ishengero, ¿Ves? akanwa No kerekeza pueden mu ibuye ir ry'imfuruka. más ni allá ukuvuga ngo de la ntashobora séptima edad, kuja no pueden hirya estar en igihe la piedra cy'indwi, angular. ntashobora No kuba pueden mu ibuye subir. ry'imfuruka, ntashobora Ella escribe kuduga. Dios en carne yaciye yandika ngo creando imana mu mubiri ardillas. irema inkezi. Y al principio, kandi cuando mu ntango comenzamos a leer en la página igihe 38 twatangura abajo, él gusoma ku escribe rupapuro rwa 38 el hepfo ministerio de yanditse ngo Cristo ubukozi y bwa sus tres kristo etapas. hamwe no En el guhwegwa cuarto gutatu y quinto Elías. muri Eliya wa kane na Eliya wa gatanu. En esta misma 39, aha nyene ku 39 donde leímos, aho vamos a twasomye, continuar, pero en la parte de reka abajo tubandanye dice, y ariko mu noten gice cyo bien, hepfo cuando haravuga ngo vino la tercera murabe etapa neza igihe de haza su umwaka wa gatatu ministerio, k'ubukozi primero fue la bwiwe, sanidad de los ubwa mbere enfermos, kwari la ugukiza segunda fue abarwayi, la condenación ubwa de las kabiri organizaciones kwari gucira y ku el rubanza profetizar de amadini lo que habían no hecho, guhanura lo ivyo que era bari y lo que estaba bakoze, por venir. Así ibyari es, bihari no es n'ibyari bigiye verdad, kuza uko pero ariko su tercera byagenze, etapa mbega fue sukuri. cuando ariko predicó a ubwa los wa perdidos gatatu n'igihe que yabwira no ubutumwa podían ser abazimiye salvos jamás. batashobora gukizwa Estaban namba. allá donde bari también hariya están aquellas- ahari aquellas hari con na los ojos babandi pintados. babandi bisiga Predicó amarangi a las mu almas maso, en el infierno, yabwiye las ubugingo cuales yabwiye ubutumwa no ubugingo aceptaron la ikuzimu misericordia, aribo sino batemeye más bien imbabazi, estaban ahubwo eternamente separados bari de la presencia de baratandukanijwe Dios. no kugaragara Sin kw'Imana embargo, ibihe bidashira, tuvieron ariko que yamara reconocer lo byabaye que él ngombwa era, yuko porque bamenye Dios le uwo ari hizo we, kuko Imana
porque Dios le kuko hizo lo que imana era. yari Y yamugize escribe, ico ari co en la tercera yandika etapa ngo mu kwa tuvieron gatatu que reconocerlo. Y dibuja allí bategereje al lado una kubumenya estrella de David. aho ku ruhande Ahora, candika inyenyeri lo ya que yo me dawidi pregunto es esto. rero ico ¿Se nibaza ni repite iki igualmente su ministerio en los últimos días? mbega ubukozi bwiwe burisubiramwo mu minsi ya nyuma Él a la verdad dijo, we mu como by'ukuri el yaravuze Padre me ha enviado a ati mí, nk'uko así data mismo os envío a yandungitse vosotros. niko nanjye Las obras que yo ndabarungitse hago también ibikorwa vosotros nkora las haréis. namwe muzobikora Aquellos estaban perdidos sin bamwe ninguna bari esperanza barazimiye badafise de ivyizigiro ser na salvos. bimwe vyo Habían gukizwa rechazado la bari misericordia. barase Esa fue su imbabazi tercera etapa. uko kwabaye ukwa kwa gatatu Ahora hay rero preguntas. hari Su primera ibibazo etapa fue de ubwo sanar a kuba los kwa mbere enfermos. kwari ugukiza Correcto. El abagwaye segundo nivyo ministerio fue profetizar. ubukozi bwa Luego kabiri el tercer kwari ministerio uguhanura fue hanyuma ubukozi bwa predicar a los gatatu perdidos kwari eternamente. ukubwira ubutumwa Vemos abazimiye ibihe los tres bidashira picos. turabona udusonga Estaban dutatu perdidos bari eternamente. barazimiye ibihe bidashira El ministerio de Noé. ubukozi bwa Estos nowa ministerios han sido iguales. ubwo bukozi Noé bwari predicó, co kimwe luego entró nowa en el yaravuze arca y ubutumwa pasaron hanyuma yinjira mu 7 días. bwato haca iminsi indwi Y escribe 7 truenos. Y yandika ngo dibuja una imitura estrella de karindwi David. Y acaca ku escribe nyenyeri ya dawidi silencio. yandika ngo agacerere Apocalipsis 8:1. ivyeshuwe 8:1 Y pasaron 7 días durante haca iminsi los indwi cuales nada sucedió. aho atana kimwe Y cabaye escribe en 7 edades yandika ngo perfectas. mu bihe Su ndwi testimonio bitunganye fue predicado intahe a los que yiwe no podían ser salvos. yarabwiwe abatashobora gukizwa hanyuma Vemos a Sodoma y Gomorra. turabona Jesús Sodomu na mencionó Gomora. ambos ejemplos cuando yesu dijo, yatanze utu antes turero de la venida twose del Hijo igihe del yavuga ngo Hombre, imbere yo será kuza como en los k'umwana días de w'umuntu Noé. bizoba nko mu Será minsi ya como en los nowa días de bizoba Sodoma. nko mu minsi ya Él se sodomu refirió a Noé. we yashatse Noé kuvuga tuvo 3 nowa etapas. nowa yagize La intambuko tercera zitatu fue a los perdidos iya gatatu después que la hari ku puerta fue bazimiye cerrada. nyuma y'uko urugi Dios rwari dejó el rwugawe arca imana allí durante aquel yasize tiempo ubwato donde ngaho nadie podía muri kijya gihe entrar cose ni ata salir. muntu n'umwe yashobora kwinjira Ellos canke ngo estaban asohoke adentro y bo bari vino bari a imbere posar sobre el nuko séptimo ubwato cerro. buca Él buja posó ku el arca gasonga sobre ku el gasozi cerro k'indwi más alto. yashize Escribe la venida del ubwato Hijo del ku Hombre gasozi kari hejuru cane acandika ngo ukuza k'umwana y w'umuntu escribe el séptimo candika kandi cerro. ngo Es igual agasozi la k'indwi tercera etapa. bingana ugwa kwa gatatu Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano birabananya William. kuvuga ngo hamwe data William Hicieron un ministerio como fue el ministerio del Señor Jesucristo ubwo allá en la bwabaye quinta ubukozi dimensión, nka bwa bundi en el bw'umwami yesu infierno, kristo un hariya mu burengere ministerio bwa para dar gatanu ikuzimu testimonio, no para ubukozi salvación, bwo gushingira ya no ibintu había hatari oportunidad de agakiza salvación para esas agakiza personas. ntaho igurya agakiza El ryari rihari infierno kuri abo bantu estará sobre la kuzimu tierra, la buzoba kuri quinta ku isi dimensión estará sobre uburengere la bwa tierra, gatanu buzoba buri y ku las isi almas kandi encarceladas ubugingo buri en mu la nzu quinta y'imbohe dimensión, uburengere bwa aunque gatanu estén vivas sobre la nubwo tierra, bazoba bayeho ngaha recibirán ku un isi ministerio de testimonio, bazoronka no ubukozi para bw'intahe salvación. atari Estas agakiza personas abo escucharán bantu acerca del bazokumva día de ibijanye venganza n'umunsi wo del Dios kwihora nuestro, w'imana acerca yacu del juicio ku divino bijanye n'ibihano sobre la raza by'imana humana ku biremwa que vive abantu bibayeho sobre esta tierra. kuri ino Ahora si vemos allí rero turabe hariya en segunda de Pedro, muri que petero fue wa lo que kabiri ocurrió. nivyo en donde vyabaye aho El apóstol Pedro nos habla intumwa mutagatifu petero de lo atubwira que ocurrió ko cuando vyabaye Jesús bajó igihe yesu yamanuka a igihe yamanuka las partes más bajas mu gice co de hepfo la cane tierra. En segunda de Pedro capítulo 2 ikuzimu muri verso petero wa kabiri igice ca 4 kabiri umurongo wa 4 nos dice, haratubwira ngo porque si Dios kuko ko no imana perdonó itagiriye a los ikigongwe ángeles que abamarayika pecaron, bakoze sino que ibyaha arrojándolos al ariko infierno los ikabakorora entregó ikuzimu a prisiones ikabashira mu vyobo de oscuridad vy'umwiza para ser ngo barindigwe reservados a juicio. kuzocirwa Y kw'iteka si no perdonó al kandi ko mundo itagiriye antiguo, ikigongwe isi ya sino que kera guardó a Noé, ariko igakiza pregonero de nowa justicia, umwigisha w'ivyo con otras 7 kugororoka personas, hamwe n'abandi trayendo el ndwi diluvio aho yazana sobre el umwuzure mundo ku isi de los y'abatayubaha impíos, y si condenó por kandi destrucción ibisagara a las by'i ciudades de sodomu n'i Sodoma gomora y ko de yabiciriye Gomorra, kw'iteka vyo reduciéndolas a gukomvomvogwa ceniza, ikabigira y poniéndolas umunyota de ejemplo a ikabishiraho los que kuba habían de akabarore vivir k'abazogenda impíamente, batubaha imana y libró el ikarokora justo loti umugororotsi abrumado por yababazwa la cane n'ingeso nefanda z'isoni conducta nke de los malvados, z'abatirinda porque este justo que kuko uyo moraba mugororotsi entre ellos aho yaba muri bo afligía cada día yagira su alma akabonge justa, uko bukeye viendo mu y mutima oyendo los wiwe hechos ugororoka inicuos de ellos. kubw'ibikorwa vyabo Sabe el Señor vy'ubugarariji librar yabona de tentación akumva a los piadosos umwami imana arazi y gukiza reservar abamwubaha a los iniquios, a los ibibagerageza injustos, no para kurinda ser castigados en el día del abagabitanya juicio. bahanwa gushitsa ku munsi w'amateka.
y mayormente ariko cyane aquellos cyane que siguiendo abagenda la carne bakurikira ibya andan en kameremere kabo concupiscencia e bifuza inmundicia y ibihumanya desprecian el señorío, bagakengera ababaganza atrevidos y ntaco contumaces, batinya no temen decir ntibakugwa ku mal ijambo de las potestades ntibahindishwa superiores, agashitsi no mientras que gutuka los abanyacubahiro ángeles, que son mayores ariko en abamarayika fuerza y en naho potencia, barusha abo no bantu pronuncian inkomezi juicio de n'ubushobozi maldición contra ellas ntibarega delante abo del Señor. banyacubahiro ku mwami Imana ntibabatuka Pero estos, ariko abo bantu hablando mal bameze de cosas que no nk'ibikoko entienden, bitagira como bitagira animales ubwenge irracionales, ibikoko nacidos para bukoko presa y byavukiye destrucción, gutegwa no perecerán kwicwa en su propia batuka perdición. ibyo batazi guhonya kwabo kuzobahonya nabo. Ahora vean, Rero murabe hablando mal de cosas que no entienden, bavuga nabi como ibintu animales badatahura irracionales, y nk'ibikoko bitagira ubwenge, todo eso viene de la kandi línea de ibyo byose bituruka la mwa wa serpiente murongo antigua que es el diablo w'inzoka ya y kera Satanás. ariyo Sekibi na Satani. Ahora, Rero vamos a seguir aquí leyendo, reka tubandanye dusome hano, porque también podemos dejar aquí también esta escritura ariko para que kandi la tengan, que va con kicanditswe esa, twoshobora donde el apóstol Pedro kugisoma naco nyene nos habla kugira ngo tugifatanye n'iki aho mutagatifu Petero en atubwira Primera de Pedro 3, muri Petero wa mbere 3 18, 18 y nos dice, haratubwira ngo porque también Cristo padeció kuko una na sola vez Kristo yababajwe por los rimwe pecados, ahogwa el justo ibyaha por los injustos, umugororotsi para llevarlos a Dios, yababarijwe siendo la abagabitanya verdad kugira ngo muerto en la carne, adushikirize pero Imana, vivificado en yishwe espíritu, umubiri en ariko el cual yahinduwe también muzima fue y mu buryo predicó a los bw'impwemu, espíritus nibwo yagiyemwo encarcelados, abarira impwemu los que en ziri mu otro ibohero tiempo ijambo desobedecieron ry'Imana, cuando una vez nizo esperaba batumviye Imana la kera hamwe paciencia ukwihangana kwayo de kwari Dios en los días de kukirorereye Noé. mu minsi ya Nowa. Y allí Aho escribe por yandika ngo 120 años. mu myaka 120 Es igual, 120 bingana años. imyaka 120 Esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, kwihangana mientras se kw'Imana preparaba kwari el arca, kukirorereye mu en minsi ya la cual Nowa. pocas Bwa personas, es bwato decir, bukibazwa 8, muri bwo fueron harokokeyemwo salvadas abantu por agua. bakeya bashika 8 bakirijwe mu mazi. Y en Efesios, No mu vamos a Banyefeso, ver en Efesios atari mu también, Banyefeso naho nos habla ratubwira algo allí, ikintu ngaho. Efesios capítulo Banyefeso igice 4, ca 4 verso 7 umurongo w'indwi al 10, dice, Kugeza pero ku w'icumi. a cada uno de nosotros Aravuga fue ngo, dada la gracia conforme a la medida del don de ariko Dios, umuntu wese muri del don twebwe de yahawe Cristo, ubuntu por lo cual dice, nk'uko tugererwa subiendo a lo ingabire alto, ya llevó Kristo, cautiva nicyo gituma la ivuga cautividad iti y yaduze dio dones a iyo los hombres. hejuru Y ijanye eso de que iminyago subió, igabira abantu que es, ingabire. sino que Ariko también iryo había jambo ngo descendido yaraduze primeramente, ni iki? había Mbega descendido ntiryerekana primero yuko a las yabanje partes más kumanuka bajas de la tierra. ikuzimu? El que descendió es el Uwo mismo yamanutse que también niwe subió por encima de yaduze todos aja los hejuru cielos y'amajuru para yose llenarlo kugira todo. ngo anengesere byose. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano Rero William, ngaha mwenda atawuriye ahí amabana será yo el kuvuga momento ngo preciso uwoza en uba que ari uwo el mwanya mensaje nyawo del día ubwo de venganza ubutumwa del Dios nuestro será bw'umunsi wo predicado kwihora por w'Imana testimonio yacu a las almas buzovugwa nk'intahe encarceladas ku bugingo que buri mu estarán nzu viviendo y'imbohe sobre la tierra, ubuzoba bubayeho ku aunque isi, ya será demasiado nubwo tarde para alcanzar bazaba bamaze misericordia, gucegwa kugira ngo porque baronke ya imbabazi, estará kuko operando sobre la hazoba tierra hariko la hakorwa ku obra isi del león de igikorwa la tribu c'intare de yo mu Judá, muryango wa Yuda en la etapa mu ntambuko importante para ngirakamaro lo cyane. cual ese ministerio Iyo estará sobre ubwo la tierra bukozi en buzoba ese burimo tiempo. ngaha ku isi muri Será ico un gihe, momento grande en azoba el ari umwanya programa de ukomeye Dios. cyane mu mugambi Cuando w'Imana. Jesús bajó al Igihe infierno, Yesu yamanuka la ikuzimu, gente que estaba allí abantu podía bari decir, bari ngaho bashobora los que kuvuga le bati, habían visto, bari aquel bamubonye, ladrón que no se wa arrepintió musuma podía umwe decirle, atari yihanye tú no yashobora eras kumubwira ati, ningún hijo de wewe Dios. nturi umwana Así como w'Imana, te escarnecía y me nkuko mofaba de aquí a nagutwenza allá, cyane ahora me ndakunegurira mojo hariya, aquí. no ngaha nyene Yo vine ndakuneguye, aquí al infierno, naje ngaha a esta ikuzimu quinta nk'ubu dimensión, burengere y bwa tú también gatanu, estás aquí. none nawe uri ngaha ¿Qué nyene. diferencia hay entre Mbega nosotros? dutandukaniye Judas hehe? Iscariote también Na Yuda estaba Iskariyoti allí, nawe nyene yari el ngaho, que le había vendido, umwe yari yamugurishije, estaba en esa quinta yari dimensión, mwaburya burengere en bwa el infierno. gatanu ikuzimu.
Ahora nos detenemos aquí un momentito y reka rero miren tubanze la duhagarike página gato 52 murabe ku rupapuro rwa del 52 mensaje Almas Encarceladas, ubutumwa dice ubugingo buri mu nzu 52 y'imbohe y 53. 52 na 53 Y aquella haravuga ngo visión cuando yo era un kandi muchacho, ryayerekwa igihe nari donde nkiri vi muto esa gente aho nabonye en aquella condición, abantu y babayeho luego mwa ya pensar que el mibereho infierno hanyuma mismo, nkiyumvira yuko si la kuzimu bwayo misericordia ha sido quitada de la imbabazi tierra, zari zarakuwe ku el isi infierno mismo kuzimu está bwayo por toda la tierra. yari iri ku Y isi la yose gente, Señor, kandi abantu se encuentra mwami en estas condiciones tan ubu horrorosas. babayeho muri Dios ino mibereho Todopoderoso, iteye ruego que agahinda derrame sobre esta iglesia ndakwinginze escogida mana nyene tus ububasha bendiciones bwose para que ko ellos puedan wotoranya recibir rino un shengero ministerio ryatoranije de testimonio. kugira ngo ryo rishobore Y kuronka escribe ubukozi a Moisés y bw'intare Elías, yandika ngo como Mose el na que tuvo Eliya Lot, nka bamwe y Loti como el que yagira tuvo Noé. ndetse nka bwa bundi Nowa yagira Y escribe la tercera yandika etapa, ngo urwego rwa gatatu un ministerio de testimonio ubukozi es igual bw'intahe el bingana de Moisés y ubwa Elías. Mose na Eliya Y aún como el que ndetse tuvo Jesús nka bwa bundi Yesu para con yagira los perdidos eternamente. kuri bamwe bari Que ellos barazimiye mismos ibihe estén bidashira sellados en el nabo reino de nyene Dios por medio del badowe ko testimonio ikidomesho de mu bwami Jesucristo, bw'Imana biciye mu siendo ntaya ya el Yesu mismo Kristo ayer, hoy y por uko los yari siglos. ari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko Y escribe azokwama sellados yandika por ngo medio del bashirwe ko testimonio ikidomesho de biciye Jesucristo. mu ntaya ya Yesu Kristo Sigue diciendo aquí, bana kuvuga hano así nuestro hermano William, ndata William así que nuko rero estaba allí el Señor Jesús, la umwami Yesu palabra yari encarnada, hariya ijambo ryambaye estaba allí umubiri como cualquier yari pecador, ngaho como el nk'umunyabyaha más uwo ari we malo de wese todos los pecadores, nk'umubi porque cyane el mu bandi pecado de banyabyaha todos bose estaba kuko en él. ibyaha bya bose Por byari eso, biri kuri we él tuvo que icyo ir al gituma infierno y podía yategerejwe ir al kuja infierno, ikuzimu a kandi la yashobora quinta kuja dimensión. ikuzimu mu buringanire bwa No había gatanu otra forma. nta bundi buryo Por bwari eso, buhari él icyo tenía gituma que tomar el pecado del yategerezwa mundo, gufata de ibyaha todos by'abari los ku hijos de isi Dios. abana Se hizo b'Imana pecado por bose nosotros, yihinduye icaha y ku por bwacu nosotros fue al kandi infierno, ku bwacu a la yagiye ikuzimu quinta mu dimensión. buringanire bwa gatanu En el mensaje, la sentencia ubutumwa de Jesús, urubanza rwa Yesu la crucifixión, ukubambwa predicado el 29 bwavuzwe de mirongo marzo ine del n'icyenda z'ukwa gatatu 2013 muri 2013 en Calle, Puerto Rico, kaye dice, Puerto Rico yaravuze es ngo importante ni comprender ingirakamaro cyane también gutahura que para byongeye este tiempo final, yuko muri iki gihe cya tanto en nyuma los días del precursor de la yaba segunda iminsi venida de y'integuza yo Cristo, kuza kwa el kabiri kwa reverendo William Kristo Branham, Revera William como para Branham nuestro tiempo, ndetse no muri ha iki gihe estado cyacu anunciando el hamwe reverendo William hatangazwa Branham Revera que William una Branham segunda yamye avuga yuko crucifixión se ukubambwa llevaría a kwa cabo. kabiri ko kuzoba Crucificarían al verbo, la bazobamba palabra en ijambo el tiempo ijambo final, mu gihe pero cya no puede nyuma haber una ariko crucifixión ntashobora kuba física. Por lo ukubambwa ko mu buryo tanto, bugaragara es ku una bw'ibyo rero crucifixión en ni términos ukubambwa espirituales, mu mvugo en donde y'umuhemu crucificarán la aho palabra bazobamba prometida para el ijambo tiempo final. ijambo Y ryasezeranijwe por mu gihe cya consiguiente, nyuma mu yandi al majambo crucificarlo, mu hablando kuribamba mal de la bavuga palabra nabi prometida para el ijambo tiempo final, ryasezeranijwe mu gihe les cya nyuma contará como una segunda crucifixión. bizobaharurwa ko nko ku muhambo bwa Es kabiri importante estar ni ingirakamaro conscientes cyane también kuzirikana que kandi así como byongeye Cristo al yuko morir, nk'uko Kristo mu luego de gupfa haberle predicado nyuma a los vivos yo kubwira durante sus ubutumwa días de ministerio, abari babayeho luego también mu minsi descendió al y'ubukozi infierno, bwiwe a hanyuma las yamanutse partes más ikuzimu bajas de la tierra, mu gice dice cyo San hepfo Pablo cyane y San ikuzimu Pedro también, bivugwa na Pawulo hamwe na y Petero ella le nuko predicó a los ngaho espíritus yabwiye ubutumwa encarcelados de ubugingo los bwari buri mu nzu y'imbohe antediluvianos que murieron con bw'abari el diluvio, babayeho los imbere cuales y'umwuzure fueron abari incrédulos, bishwe n'umwuzure desobedientes a la ari bo palabra de Dios, que fue barabatizera dada por Dios a bagararije través bagararije del ijambo profeta ry'Imana Noé. iryatanzwe biciye mu Ahora mvugishwa miren la n'Imana página Nowa 35 rero murabe ku rupapuro rwa de este 35 mismo mensaje, mu butumwa nyene Almas encarceladas hoy, ubugingo dice, buri mu nzu y'imbohe uyu munsi haravuga ngo sí, Jesús dijo, nibyo Yesu yaravuze un poquito antes de esta misma duhere imbere página gato 35, urupapuro nyine rwa bien, 35 noten en ni San Juan byiza 6:49, murabe muri Yohana donde Jesús 3:49 dijo, aho vuestros Yesu yavuga padres comieron ati el maná en el basokuruza banyu desierto bariye manu y mu son bugaragwa muertos. ariko Alguien dirá, barapfuye hari umuntu pues azovuga ngo conozco a esta hermana ati y la he ndazi mushiki visto wacu danzar en el runaka kandi espíritu. naramubonye atamba muri mpwemu Él les dibuja las edades yaciye y acapura escribe, ibihe así by'ishengero fue en las yandika ngo edades. uko niko byabaye mu bihe by'ishengero Sí, yo también los he nibyo visto hacer eso. nanjye nyine Y naramubonye les ariko he visto arabikora hablar en lenguas. kandi naramubonye He visto avuga mu reput- ndimi Sí, narabonye Jesús tumwumviriza dijo, ati nibyo muchos Yesu vendrán yaravuze aquel día y dirán, benshi bazoza kuri he urya hecho munsi todas bavuge estas bati cosas. nakoze ibi n'ibi Aquellos n'ibi n'ibi comieron el maná en el desierto, bariya bariye manu pero mu Jesús bugaragwa dijo, ariko Yesu todos yaravuze están eternamente ati separados, bose están baratandukanywe muertos. n'Imana ibihe bidashira barapfuye Eso significa separados por la bisobanura ngo eternidad. gutandukana ibihe Perecieron allí bidashira mismo, en el desierto. barahoneye hariya mu Vean, bugaragwa murabe Como dice, muchos vendrán aquel nuko día y avuga dirán, ngo he benshi kuri uwo hecho munsi bazovuga todas bati estas cosas. bazoza bavuge O bati sea, nakoze ibi n'ibi podrán n'ibi tener una Ni ukuvuga trayectoria ngo larga, bazoshobora grande, kugira urugendo rurerure y cyane estar al final en hanyuma contra ku iherezo del programa divino. bisange bariko baragwanya O sea, umugambi destruyen w'Imana ni ukuvuga ngo con sus basambure hechos, hasta ibikorwa con su byabo lengua, bisambuze ururimi todo rwabo
lo que han hecho basambura en ibintu favor byose de la obra. bakoze ku Y bw'ineza eso lo vemos y'igikorwa allí en kandi ibyo Judas turabibona hariya Iscariote. muri yuda Tuvo isikariyoti ministerio del Señor yagize ubukozi bw'umwami todo ese tiempo kiriya gihe cose que estuvo kiriya con los yamaranye discípulos n'abigishwa obrando akora y kandi teniendo todas esas clases de actividades anagira con ellos, bijya bikorane y teniendo byose también bagira na bijya bikorane bariko todo baragira lo que ndetse estaban anagira haciendo los demás lo tenía él. ibintu byose abandi bariko barakora nabo nyene yarabikora fíjense kandi que al final byumvire ku iherezo Dejó esa yaretse unción yasize uko gusigwa de el Espíritu gusigwa kwa mpwemu de Dios, o sea, w'imana proveniente no de kuvuga Dios, ngo kugusigwa porque kwava ku mana obraba kuko todas esas cosas, por yakora consiguiente, si ibyo bintu obraba byose bien, mu era yandi un majambo Espíritu de Dios. namba yabikora Eso nos neza habló nuestro yari hermano mpwemu Miguel w'imana ayer, ivyo un mwenda poquito al atamigere final. yarabitubwiye ko Y fíjense gato que ku iherezo después, kandi lo que mwumvire leímos hanyuma del hermano Branham, mwenda que dice Branham que yavuga bimwe tomó la twasoma unción, yavuze ko estuvo ungido por el diablo yasizwe na y sekibi echó a perder todo ese nuko trabajo aca que atakaza había ico hecho gikorwa cose yari yakoze en favor de la obra y programa divino agikora ku correspondiente bw'ineza del y'igikorwa tiempo, n'umugambi en los w'imana uhwanye tiempos del n'ico gihe cumplimiento de la mu primera gihe venida c'ugushizwaho kuza del kwa Señor. mbere k'umwami No le valió de nada hacer ntabwo todo lo que hizo byamumariye para después gukora echarlo todo ibyo yari por la yakoze borda. byose hanyuma byose ngo aca biterera mw'iyarara Eso significa separados ibyo por la bisobanura ngo eternidad. gutandukanwa Perecieron ibihe allí mismo bidashira en el desierto. barahoneye hariya mu bugaragwa Acuérdense de mwibuke Hebreos 6, weburayo gatandatu aquellos que en una ba ocasión bandi igihe kimwe conocieron la verdad bigeze y luego kumenya ukuri rechazaron caminar hanyuma en ella. bakanga Para los tales kugenderamwo no hay más arrepentimiento. kuri abo Ve nta usted, kwihana son kugihari creyentes murabibona fronterizos. n'abizera barenze Cuando la urugero verdad es presentada a una igihe persona ukuri por kugaragajwe última imbere vez y'umuntu y ku nshuro ya rechaza nyuma recibirla, akanga entonces, kukwakira según el nuko libro de Hebreos, nk'uko bivuga mu no hay baheburayo nada en todo el mundo que lo nta pueda kintu na kimwe salvar. ku isi gishobora No hay más kumukiza recursos, nta no hay kugaruka guhari arrepentimiento, nta no hay kwihana guhari redención, ni nta nada. gucungurwa Están nta na kimwe separados gihari eternamente. aba yamaze Así gutandukana dice mu la bihe Biblia, bidashira nuko solamente bibiri bivuga esperando el juicio arindiriye ardiente y gusa terrible que también umuriro devorará uteye al ubwoba adversario. uwuzoturira Y cuando la verdad abansi del kandi Evangelio y'ukuri ha sido k'ubutumwa probada y bwiza completamente twashingiwe vindicada, intahe ugashingirwa y intahe mu alguien mwuzuro se umuntu da la nawe media vuelta y se agahindukira aleja de ella, akagutera ibitugu entonces ya no hay nuko esperanza alguna. nta Ese byizigiro es na el bimwe fin. biba bigihari Es iryo ni ryo horrible, herezo pero lo rirateye tengo que ubwoba decir. ariko Y ntegereza así mismo kubivuga es kandi hoy. uko ni nako bimeze uyu munsi Cuando ven iyo ubonye la palabra ijambo siendo vindicada, ririko rirashingirwa completamente intahe mu vindicada mwuzuro en lo que rigashingirwa fue intahe hablado, mu que sería el byavuzwe cumplimiento de la ko visión de bizoba la ari carpa, gushitswa que kugera kwa sería gihema todo lo que estaría ko ocurriendo en el bizoba cumplimiento ibintu de la byose visión de bizaba la biriko carpa en biraba la mu gushitswa tercera kugera kwa etapa. gihema hamwe no kugaruka kwa gatatu Cuando alguien le da la media vuelta iyo a eso umuntu y se ateye aleja de ibitugu ella, ivyo entonces ya no hay akegera esperanza kure alguna. yavyo nuko rero Porque nta byizigiro na están bimwe biba dando la bigihari espalda kuko aba ariko a Dios atera ibitugu y su programa. imana n'umugambi Por eso wayo decía, cyo gituma yavuga Samuel, no llores. ati No samueli te han nturire desechado a ti, si me we han banse desechado a murabe mí. banse jewe Recuerden, los mwibuke ángeles que no abamarayika guardaron su dignidad han sido batagumije puestos en ubuntu prisión, bwabo en esa prisión. barashizwe Y en esas muri kano tinieblas donde gasho el mundo hamwe está n'uno mwijima caminando aho ahora isi mismo, iriko iragendera donde no muri hay uno mwijima ubu arrepentimiento. nyene atakwihana Y él kugihari escribe, ángeles yandika ngo caídos, abamarayika baguye luteranos, bakorotse wesleyanos, abo kwa ruteri kwa pentecostales. wesley n'abapanekoti Ahora recuerden, rero mwibuke si hay ángeles caídos namba hari abamarayika bakorotse de esas edades, bo muri ivyo bihe hay ángeles hariho caídos abamarayika bakorotse en esta muri dispensación, kino en kiringo esta edad de la piedra muri kino angular, gihe c'ibirekomeza ifuruka los cuales también están abo caminando, nyene bariko baragendagenda están vivos. ni bazima Y vamos a ver eso un poquito más kandi adelante. ivyo turaza kubiraba hanyuma ¿Por qué? mbere gato kuko Ahí lo que falta colocarlo después, aha ari cuando se ikintu cumpla todo tuza eso gushirako hanyuma completamente. igihe ivyo bizoshitswa mu mwuzuro Luteranos, bo kwa wesleyanos, ruteri bo kwa pentecostales wesley y de la edad de la piedra n'abapanekoti angular. n'abo mu gihe c'ibirekomeza Ángeles ifuruka caídos, abamarayika bakorotse también pertenecientes a ese tiempo. nabo nyene bo muri kino gihe Sigue diciendo, bandanya kuvuga ngo para ese tiempo final muri también, kino gihe ca nyuma por kandi cuanto el infierno se kubera abre ko sobre la kuzimu tierra izo y las ku isi personas que han abantu nabo estado rechazando el bamye evangelio de banka Cristo ubutumwa bwiza en bwa todas las kristo naciones mu bihugu estarán byose muertos, son bazoba muertos en el campo barapfuye mu espiritual. buryo Por bw'impwemu eso es que en nico Efesios gituma mu capítulo 5, banyefesi igice verso ca 14 gatanu umurongo wa dice, 14 haravuga ngo despiértate tú que kanguka duermes, wowe y usinziriye levántate de los zuka muertos y uve te mu alumbrará bapfuye Cristo. kristo Porque el arakumurikira ser humano, kuko la ikiremwa familia humana muntu murió umuryango w'ibiremwa cuando abantu Adán y Eva warapfuye pecaron, igihe adamu na eva murieron a la bacumura vida eterna, barapfuye y ku bugingo solamente budashira quedó hasigaye vida gusa temporal.
ubuzima Por lo bw'agahe tanto, gato kubw'ibyo en rero este tiempo final muri habrá kino gihe una cya nyuma manifestación hazoba grande de kugaragara parte de gukomeye Dios, cyane kuvuye ku un mana avivamiento para la iglesia ikanguro novia del ku Señor ishengero mugena Jesucristo, ry'umwami yesu los kristo elegidos de Dios, los abatorejwe n'imana primogénitos de Dios abana b'imfura escritos en el b'imana cielo, banditswe mu en el ijuru libro de la mu vida del gitabo Cordero, cy'ubugingo que cy'umwagazi forman w'intama la iglesia del Señor abagize Jesucristo, ishengero ry'umwami y yesu también kristo ndetse para las byongeye vírgenes insensatas no que no ku tenían nkumi aceite en sus lámparas, z'ibicucu o badafite sea, amavuta mu que matara van a ser yabo ni impactadas ukuvuga ngo también por abazokogwako esa nabo nyene manifestación de no ku Cristo kugaragara kwa en este kristo tiempo final, muri kino gihe cya y nyuma también para el mundo, ndetse no ku el cual isi será impactado ariyo para los que no izokogwako tienen oportunidad ku de badafise salvación, ihigwa como no ry'agakiza tenían oportunidad de nk'uko batari salvación bafise los que ihigwa fueron ry'agakiza desobedientes en el tiempo de Noé, y abagararije mu estaban gihe ya cya en nowa el infierno bari bari en hari cuerpos ikuzimu mu espirituales. mibiri yo Y mu buryo Cristo les bw'impwemu predicó kristo no para yababwiye ubutumwa salvación, atari sino ubw'agakiza condenándolos, ahubwo abacira ku diciéndoles rubanza el por qué ababwira estaban impamvu allí, bari bari porque ngaho habían sido kuko incrédulos al bari mensaje babaye de batizera Noé. ngo batizeye Ahora ubutumwa miren, bwa nowa rero murabe en el mensaje mu butumwa mirando a Jesús o mire a Jesús, que es el mismo kuraba mensaje yesu apartando la canke mirada murabe yesu nabwo butumwa nyene hacia Jesús, bwitwa ngo muhange amaso yesu nos dice, vamos a leer del aratubwira ngo libro y reka también alguna tubisome parte mu ahí gitabo del libro de citas, ndetse no mu porque allí gice no está runaka cyo mu gitabo completa c'imirongo kuko esa ngaha parte, ico gice ntigikwiye falta un pedacito allí harabura agace gatoyi de esa parte ko muri de kino este gice mensaje, c'ubu butumwa en donde dice, ahavuga ngo eso está en la ivyo biri 10:57 del kw'icumi libro de mirongo citas, itanu n'indwi mu gitabo página c'imirongo urupapuro rw'ijana 19, na cumi n'icenda vamos a tenerlo allí abierto reka también naco nyene tukizingurure para leer allí algún kugira escrito, ngo dusome uno de los escritos que él bimwe mu vyo we colocó allí. yanditse Pero miren yanditse que la ngaha página 6 ariko murabe ku rupapuro rwa de gatandatu este mensaje, mire a mu Jesús, o butumwa apartando la murabe mirada yesu hacia Jesús, canke guhanga amaso predicado el yesu 29 de bwavuzwe diciembre mirongo del n'icenda z'ukw'icumi na 63, kabiri mu gitandatu na dice, gatatu haravuga ngo ahora rero recuerden, mwibuke nunca habrá namba ntihazigera haba ninguna imitación de eso, ukwigana na kumwe porque no puede ser, higanwa ivyo kuko ntibishoboka no puede ser. ntabwo Ahora bishoboka está en rero existencia y ngibi estoy biragaragara advertido de kandi esto, ndiko ndabibakeburako yuko vuba en este mismo tiempo, muri kino gihe eso nyene acaba de suceder para ivyo que eso pueda bizabujije kuba identificar kugira su ngo presencia entre ustedes. mushobore kubona ukugaragara Pero, kwabyo hagati muri pero mwebwe no murabona será usado ariko en una manera ntibizokoreshwa mu buryo grande hasta que bukomeye este cyane concilio comience a ya apretar. nama nkuru y'amadini Y cuando itaratangura suceda- kuzana cuando eso gutotezwa suceda, kandi los ibyo niyo byaba pentecostales y los demás casi abapanekoti pueden hamwe personificar n'abandi cualquier barashobora cosa guhakwa que kwigana puede ser ibintu hecha. byose bishobora Pero gukorwa cuando este tiempo ariko venga, ico cuando gihe la apertura nicaza descienda, ubwo vyandwa entonces nikwaza ustedes verán lo que nuko han- mwebwe lo que han muzobona visto ibyo temporalmente babonye by'agahe gato manifestado muzobibona en la bigaragaye plenitud de su mu poder. mwuzuro wose w'ububasha Y dibuja bwabyo una flecha hacia la ducapura piedra akarogo angular y kerekeza las mu edades. ibuye rikomeza imfuruka Ahora, no mu bihe tengo que by'icengero continuar en rero el ntegerezwa en kubandanya evangelismo, mu ivugabutumwa como en el principio nk'uko fui mu comisionado, ntango tengo nahawe que ico gikorwa continuar. nyene niko ntegerezwa Por lo kubandanya tanto, nuko ustedes han rero tenido la palabra, mwebwe y ustedes mwaragize saben lo que ijambo tienen kandi que murazi esperar y ibyo cómo mutegerezwa mantenerse. kurindira Yo n'ingene tengo que mutegerezwa kurigumya continuar ntegerezwa en kubandanya evangelismo, mvuga y amigos ubutumwa míos, quédense kandi quietos bagenzi mugube y sigan mwitekaniye adelante, mubandanye porque la imbere hora está kuko aproximándose isaha iregereje rápidamente cyane cuando algo va a igihe ser hecho. hari ikintu kigiye Ahora, gukorwa ustedes rero podrían ver algunas mwe muzoshobora cositas raras kubona acontecer, ibintu bimwe bimwe nada bidasanzwe pecaminoso, bigenda no quiero biraba decir eso, ntaco pero quiero bitwaye decir algo raro sinshatse a lo que kuvuga se está ibyo ariko acostumbrado, nashatse kuvuga porque ikintu lo kidasanzwe que he mu bintu alcanzado bimenyerewe ahora en el kuko ministerio, ibyo nashitse kuba mu estoy bukozi retrocediendo aquí, ubu ndiko ndasubira vigilando inyuma ese ngaha punto, y mugabe esperando mugabe ako el tiempo kantu para usarlo. ndindiriye igihe Pero cyo eso va a ser kubikoresha usado, ariko ibyo y cada uno bizokoreshwa sabe kandi eso umwe tan wese cierto como arazi el primero ibyo fue neza neza identificado, nk'uko así n'ibya como el mbere segundo ha sido byagaragajwe identificado, nk'uko n'ibya kabiri y si usted byagaragajwe piensa kandi bien de mwebwe cerca, mwiyumvire ustedes que kuri ibyo son bintu espirituales, ubu nyene vuba mwebwe ahora abo mu buryo aquí está bw'inkwemu rero ngaha yariko a las aravuga personas yariko espirituales, o abwira sea, abantu los b'uburyo que tienen bw'inkwemu ni ukuvuga ngo la abafise percepción profética, ukuraba ibintu kwihweza nk'uko bavugishwa como la Biblia ha dicho. Nk'uko Aquí Bibiliya es para yavuze aquel que tiene ati ibi sabiduría. nibyo abafise ubwenge El tercero está identificado propiamente. n'ibya Sabemos gatatu nabyo dónde está nyene esto. biriko Así que biragaragazwa la neza tercera neza etapa turazi está aquí. aho ivyo biri nuko rero ugwa kwa gatatu kuri Tercera ngaha etapa. yandika ngo ugwa kwa gatatu
es tan sagrado que yo no debo decir mucho kuratunganye acerca cyane de kugeza ubwo ello. ata kintu na kimwe Como él me nokuvuga dijo ko en el principio, nk'uko él yambwiye dijo, hariya mu esto nkomoko mu no ntango diga nada de yambwiye eso. ngo ivyo ntuzugire ikintu na kimwe ubivuga ko Y una yandika ngo piedra angular, y cicapura ibintu escribe, no by'imfuruka explicar yandika ngo la tercera nta etapa. gusigura ugukuga kwa gatatu ¿Recuerdan eso hace años? muravyibuka Eso ivyo habla mu myaka por sí iheze mismo. ukuga kwa gatatu ko nyene ubwako Y kurivuga allá, kandi hariya acá en el libro de citas, ngaha mu gitabo c'imirongo escribe la tercera yanditse ngo etapa, habla por sí ukuga kwa mismo. gatatu kurivuga ubwako Pero ustedes, he ariko tratado de mwebwe explicar a otros nagerageje e hice kubasigurira un error. ibindi Explicó la nkora primera y ikosa segunda etapa. yasiguye Y el ukwa kwa ángel mbere no kwa le llamó la kabiri atención. marayika Dice, esta será biramubabaza la cosa según mi opinión. No aravuga ngo digo que el iki Señor me dice kizoba ari esto. ikintu nk'uko Esta será la navyumvira cosa que simvuze ngo ni umwami comenzará yabimbwiye la fe de Rab. iki ni ikintu kizotanguza ukwizera ko Lo kunyakugwa que comenzará murabe la fe de Rab ikizotanguza ukwizera ko para kunyakugwa salir. kugira ngo Escribe la fe de tugende rapto. yandika ngo ukwizera ko kunyakugwa Recuerden, estoy leyendo del libro ndiko ndabisoma mu directo gitabo de este mensaje. ndiko ndabisoma neza Vea, neza muri buno yo butumwa tengo muri que kino quedarme gitabo quieto por murabona solo un rato. nanje ngomba kuguma Ahora nitekaniye akanya recuerden, gato ustedes rero que están mwibuke escuchando mwebwe esta muriko cinta, mwumviriza ino ustedes podrían ver kaseti un cambio en mi mwe muzoshobora ministerio, kubona inmediatamente impinduka mu bukozi retrocediendo, bwanje ndiko no ndasa subiendo, n'ubusubira inyuma ntaduga retrocediendo. nsubira inyuma Estamos en la cika misma intege edad ahora turi mwa y ca no gihe puede nyene ir más ubu allá. kandi ntidushobora Tenemos que kuja esperar hariya aquí solo un dutegerezwa minuto kurindiranira hasta ngaha que esto akanya acontezca gato aquí kugeza para ibibereye ngaha arrebatar. kugira ngo Entonces tuduzwe viene el tiempo, nuko pero igihe ella está kiraje plenamente ariko identificada. byovyo biragaragazwa neza hazoza igihe kuri kino gihugu aho kino gihugu aho kino gihugu kizokoresha ububasha bwose bumwe ca gikoko cari gifise ubwa mbere ariyo yari Roma y'igipagani igihe y'abaroma y'abapapa kino gihugu kizokora ivyo ivyesho 13 habisigura neza aka niko gace katarimwo ngaho kari mu tuburungu dutatu dukurikirana muri uno murongo hanyuma acasimbira imbere ariko ako gace niko kari hagati na hagati mwagazi w'intama yaduze ava mw'isi ikindi gikoko naco cavuye mu mazi mu mahanga hamwe n'isinzi ry'abantu benshi umwagazi w'intama yaduze ava ahantu hatari abantu umwagazi w'intama ashushanya idini umwagazi w'intama w'Imana kandi mwibuke we yavuze nk'umwagazi w'intama yari umwagazi w'intama nuko nyuma yaho yaciye aronka ububasha aca avuga nk'igisato nuko aca akoresha ububasha bwose ububasha ca gisato cari gifise imbere yiwe kandi kirya gisato buri gihe yamye ari Roma nuko rero mwebwe ntimubona nuko rero mwe ntimubona idini ry'abaroma ishusho y'idini ry'abaprotestanti ishusho y'igikoko yandika ngo ishusho yandika ngo igikoko hamwe n'ishusho USA ni kuvuga leta zunze ubumwe mwebwe muzotegerezwa kuba mw'iyo nama nkuru y'amadini canke ntimushobore kuyaga canke kugira tubone ubuzatu kuko ni muri ubu buryo nyene ubu mwene mushobora kuzoja mw'ishengero kuvuga ubutumwa kiretse mufise ikarata y'ubumwe hamwe canke ikintu kimwe kibaranga hariya twarasomye mu bihe vy'ishengero dusoma muri ico gihe aho avyita isaha yo kugeragezwa abana kuvuga ngo rero mu bantu nkatwe tuzocika kuri ivyo burundu ivyo nivyo nukuri kuko bo ntibazoshobora kubikora biriko birihuta nuko rero ico gihe niyo caza ubwo vyondogwa ukaza ahantu wewe uzoba uriko urasugererezwa nuko rero mugabe ivyo ngiye kuvuga mu kanya gato mugabe ubwo kwa gatatu nuko kuzoba ari uko abazimiye burundu ariko kandi kuzoba ari nuko umugeni hamwe n'ishengero yandika ati kuka kwa gatatu banakuvuga ngo rero ubu turi hafi cyane yaho umengo sinzi igihe ariko turi hafi gusa jewe ndiko nubaka igicaniro kugira ngo hazagire uwundi muntu agihagararako ariya mu gitabo c'imirongo 10:58 harabandanya ariko hejuru kuri 10:57 aho mu mirongo yanditse ngaho ngo kubazimiye ishengero hamwe n'umugeni kuvuga kwa gatatu nuko iyo migwi kugira ngo hagire uwundi muntu agahagararako yandika ngaho ngo igicaniro
al mensaje directo. reka ngaruke ngaha mu Tal vez yo sea llevado antes kumbure de ese tiempo, nzojanwa imbere yo no y'ico sé, gihe navyo y nzi ese tiempo quizás kandi kino sea gihe en esta kumbure próxima semana que el Espíritu kizoba Santo vendrá muri nurwo y izoza aho traerá mpwemu yera a Cristo azoza Jesús. hanyuma azane Kristo Yesu Él we podría venir en esta próxima yoshobora semana. Él podría kuza venir aún mu esta ndwiza noche. yoshobora Yo no kuza sé no cuándo Él vendrá. mw'iri joro sinzi igihe Él no azozira nos dice eso, we pero yo ntiyatubwiye creo que ivyo estamos tan ariko cerca ndizera yuko que yo no turi hafi moriría de cane vejez kugeza con ubwo todo y ntokwicwa teniendo n'ubusaza 54 años nubwo de mfise edad. imyaka 54 Yo no n'ine moriré de viejo y'amavuka hasta que Él esté aquí, sinokwicwa a menos n'ubusaza que utaraba sea ngaho avaliado, kiretse matado o algo u nishwe otra cosa, canke en nkaraswa alguna canke manera matado, nkicwa solo urundi que rupfu rw'uburyo solo ubwo que la aribwo vejez bwose no me ariko mataría ubusaza antes ntibwonyica que Él venga. ataraza ¿Qué le escribe allí? aho Vejez. yandika ngo ubusaza Ahora rero sigue diciendo aquí bananya kuvuga hano donde nos detuvimos, aho twari twahagarariye o sea, del mensaje ni ukuvuga mu estamos butumwa leyendo la turiko sentencia de Jesús de la turasomamo crucifixión, urubanza rwa yesu Dice, o sea, kubambwa yavuze ngo que nuko vendrá rero una manifestación de ni ukuvuga parte de yuko hazoza Dios kugaragara para este kuvuye tiempo ku mana final muri kino que gihe ca nyuma impactará a los que van a kuzokora ser ku transformados y llevados con bazohindurwa Cristo a la bakajana cena na de las kristo mu bodas del buzima no Cordero. kubw'umwagazi Va a w'intama impactar también a las kuzokora kandi insensatas no ku o vírgenes bijuju fatuas canke inkumi de San Mateo z'ibijuju capítulo so muri mateka 25 igice ca verso 1 mirongo al na gatanu 13. mirongo wa mirongo itatu Y en na esos gatatu días kandi la mw'iyo iglesia minsi novia del Señor ishengero mugeni Jesucristo ry'umwami yesu ya está kristo esperando la venida iryamye del ririndiriye Señor kuza y la k'umwami resurrección de hamwe los muertos en n'umuzuko Cristo bapfuye bizera kristo y la transformación de los hamwe no vivos guhindurwa que van a ir kw'abazima con Cristo a la cena de abazojana las na bodas kristo del mu buzima no Cordero kubw'umwagazi se va a w'intama hacer una realidad. bizohinduka tiempo, ukuri kandi muri los ico gihe judíos van a abayuda ver esa bazobona manifestación, uko se kugaragara va a cumplir hazoshitswa venida del ukuza Señor ku a su mwami iglesia. kw'ishengero no a ryiwe los judíos, atari sino ku bayuda a su ahubwo iglesia. kw'ishengero ryiwe Porque para los judíos kuko ku será bayuda después de la cena de las bodas del ni Cordero, inyuma y'ubuzima para no el kubw'umwagazi establecimiento del w'intama reino mu de Dios, gushirwa k'ubwami que será bw'imana la niho restauración hazoba del reino ukugarurwa de David. k'ubwami bwa Y dawidi en la página 100, no ku rupapuro rw'ijana o en el párrafo canke ku gace 176 k'ijana mirongo de indwi la na página gatandatu 22, ko ku rupapuro rwa mirongo ibiri na kabiri dice, haravuga ngo y allí están kandi estos aho dos testigos, hari ivyo y cuando byabona ellos bibiri atormentan al mundo kandi con igihe sus bazoba bariko predicaciones barabarisha y isi reúnan otra vez a los kuvuga judíos, ubutumwa kwabo trayéndolos a bagakoraniza hamwe arrepentimiento y abayuda kandi trayéndolos otra bakabazana vez ku a que kwihana crean. bakabazana Cuando kandi vean a bakabagarukana ku Jesucristo viniendo por la kwizera novia, niyo ellos babona dirán, yesu kristo "Ya, aja ku mugeni este es bazovuga el bati Dios a quien murabe esperábamos. ige niyo mana Este twari es él, turindiriye pero no nijya viene por ellos, ariko ntaje viene kuri bo por aje su novia." kubw'umugeni wiwe Y escribe, yandika ngo los judíos ven a Cristo abayuda babona kristo viniendo por la novia. aje ku mugeni Moisés, y también escribe Moisés y Ndetse Elías, kandi acandika y ngo sus Mose na Eliya predicaciones atormentan. kandi ubutumwa bwabo burahungabanya Sigue diciendo acá nanya nuestro kuvuga hermano ngo William, mwenda pero los Turiyamu judíos nanya van kuvuga a ngo ver a Cristo, ariko abayuda van bazobona a ver al kristo Señor viniendo bazobona por su umwami iglesia, aja su ku iglesia ishengero novia. ryiwe ishengero Los mugeni que van a ser transformados y los que abazohindurwa estarán recibiendo hamwe la fe n'abazoronka para ser ukwizera transformados, ku bahisha que será la guhindurwa revelación del ariko séptimo kuzuba ari sello, guhishurwa ku la kimatana revelación de la cy'indwi venida del Señor a guhishurwaho su kuza iglesia. k'umwami ku ishengero Y al estar ryiwe escuchando kandi mu kuba todo bariko lo que Dios bumva le ibintu estará byose imana revelando, izoba iriko estarán irabahishurira escuchando la voz de bazoba bariko Cristo, bumva ijwi rya que kristo será el que estará revelándole ari todas bazoba esas ariko cosas. abahishurira ¿Qué ibintu es lo que byose estarán escuchando? mbega niki Los que van a bazokumva ser transformados y raptados abazohindurwa bakanyakugwa estarán escuchando todo bazokumva lo que Dios le estará ibintu byose revelando. imana izoba Por iriko irabahishurira consiguiente, mu yandi estarán majambo bazoba escuchando bariko la voz de barumva ijwi rya kristo Sigue diciendo, y Baranya eso es kuvuga ngo estar kandi escuchando uko no al kuba ángel bariko fuerte que bumva desciende marayika del cielo, w'inkometsi amanuka ava mu Cristo ijuru clamando como kristo león y asemerera siete nk'uko truenos intare emitiendo yivuga su voz. imituragaragara Esa amatwi es la yayo voz de Cristo iryo ni ijwi rya hablándole a su kristo iglesia y riganiriza ishengero dándole la ryayo revelación para ser kandi ribaha transformados gushirirwa y ku bahisha llevados con guhindurwa Cristo a no la cena kujana de na las kristo bodas mu del buzima no Cordero. kubw'umwagazi Así w'intama como para la transformación nk'uko mu espiritual guhindurwa de ko mu los buryo que siguieron a bw'inkwemu Cristo, ko ellos abakurikira tuvieron que kristo estar atentos al bo mensaje byabaye de ngombwa yuko Cristo bumviriza y ubutumwa hacer bwa como kristo Cristo les indicó bakora nk'uko para kristo recibir yarababwiye esa kugira ngo transformación baronke uko espiritual en el guhindurwa alma. ku buryo bw'inkwemu mu Era para bugingo los creyentes en Cristo, byari el bautismo del by'abizera Espíritu kristo Santo. umubatizo wa mpwemu Y sigue siendo yera así kandi para los bikomeza creyentes en Cristo. bikomeza kuba uko nyine Ninguna kubizera otra kristo persona nta que no sea wundi muntu creyente en n'umwe Cristo atari umwizera puede estar kristo esperando el ashobora bautismo del Espíritu kurindira Santo, umubatizo ni wa tampoco mpwemu puede yera decir canke que ha ashobora recibido el kuvuga Espíritu yuko Santo, yarose mpwemu porque yera esa es kuko una promesa iryo ni exclusiva para isezerano los creyentes ryagenewe en Cristo. gusa abizera Y la kristo transformación no para los que estén guhindurwa vivos kw'abakiri y la bazima resurrección de los que n'umuzuko murieron w'abapfuye es para los creyentes ni en Cristo, iby'abizera en kristo cuerpos eternos, mu mibiri ihoraho inmortales, jóvenes idapfa y glorificados,
y'ikiyabaga kandi ihawe ubwiza nk'imibiri ihawe ubwiza nk'umubiri uhawe ubwiza wa Yesu Kristo umukiza wacu, kandi isezerano ry'abazohindurwa bakanyakugwa ni isezerano rigenewe gusa abizera ugushitswa kw'ikimatanije c'indwi, ugushitswa ko kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Kuvuga ngo hariho amasezerano ahazo ibimenyetso kuri twebwe igihe tuzobabona n'amaso yacu bwite, kugira ngo tumenye yuko igihe kiri hafi cyane, igihe cy'ugushitswa kw'ayo masezerano asigaye atarashitswa. Nk'akarorero, Revera Missionnaire Miguel Bermúdez Marín yavuga yuko Revera William Branham yabonye ihema rinini Carpa Cathedral, aho hari ukugaragara kw'inkingi y'umuriro imwe yarakora ubwoko bw'Abaheburayo, ndetse kandi ikigaragaza no mu rugendo rw'ubwoko bw'Abaheburayo berekeza mu gihugu cy'isezerano, kandi yaherekeza na Mose n'ubwoko bw'Abaheburayo. Iyo nkingi y'umuriro nyene imwe yiyereka Pawulo mu nzira i Damasiko, nayo nkingi y'umuriro nyene yaherekeje ishengero uva mu gihe uja mu kindi. Ivyo nivyo kamye tuvuga yuko muri buri gihe twarabonye yuko hariya Luteri yaravye inkingi y'umuriro, Wesley yaravye inkingi y'umuriro. Rero hariho abandi benshi basigaye inyuma, baraba inyuma hatari inkingi y'umuriro, kandi baciye baba idini, baciye bashitsa ca gice ca kijya gihe c'abamarayika bakorotse, aribo hariya twabonye ngo abo kwa Luteri, hanyuma bityo hanyuma abamarayika bakorotse bo kwa Wesley, mu gihe batariko barahanga amaso inkingi y'umuriro ngo babandanye imbere baje mu kindi gihe gishasha. Ni Kristo marayika w'isezerano ariko yavuze ngo nzobana namwe iminsi yose kugeza ku muhero w'isi, kandi yaherekeje Revera William Branham iyo nkingi y'umuriro nyene yarayibonye mu ihema rinini Carpa Cathedral. Aho niho yabwiwe ngo aho niho hazogaragarira ubwoko bwa gatatu. Ni hehe hazoba hariko haragaragarira inkingi y'umuriro? Ni ihema nini Carpa Cathedral. Ico gituma rero ico gituma umuntu adakwiye gutera ibitugu ngo atere ibitugu ahari inkingi y'umuriro, kuko ubwo nyene iyo ukuye amaso ku nkingi y'umuriro, ku Mana iriko irakora muri buri gihe no muri buri kiringo, muri kano kanya, muri iki gihe uca usubira mu idini. Aho niho yabwiwe ngo niho hazogaragara ubwoko bwa gatatu, aho niho hazoba ubwiza bw'Imana, niho buzogaragarira mu yandi majambo, aho hazotangurira kuba ikanguro ryo ku munsi wa nyuma rizokwaguka rikwire mu isi yose. Nihe hazotangurira hazokwaduka ikanguro ryo ku munsi wa nyuma, kugira ngo ritange ukwizera, kukwizera no kunyakurwa kubatorejwe n'Imana mu ihema rinini Carpa Cathedral. Ariko byose bitangura mu buryo buke buke, bikagenda byongerekana kugeza bishitse mu gice gisozera, aho muri uko kwizera ko kunyakurwa muri buri muhungu n'umukobwa w'Imana, niyo minsi hazoca haba umuzuko, hanyuma natwe tubabonye tuce duhindurwa. Nyuma yaho naho haza iminsi 30 igeza ku 40, aho tuzoba turi ngaha ku mumbe w'isi mu gikorwa icyo tuzoba turiko turakora, hanyuma tuzoja tuja mu rugo rwa Data wo mw'ijuru mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Baranya kuvuga kandi igihe ishengero ry'umwami Yesu Kristo igihe rizobona iryo yerekwa ryeretswe Revera William Branham rishikijwe, rizomenya yuko turi hafi yo gucungurwa kw'imibiri yacu. Nubwo ntihari bwabe umuzuko hamwe no guhindurwa kw'imibiri yacu, ariko avuze ngo ishengero mugeni rizoba ririko rirabona ingene hazoba ariko harashitswe iryo yerekwa ry'ihema. Avuze ngo igihe ishengero rizobona iryo yerekwa ryeretswe Revera William Branham rishikijwe, urabona ko ritegerezwa kuba ririko rirabona, kandi harahiriwe abazobona uhereye mu ntango. Bazomenya yuko turi hafi yo gucungurwa kw'umubiri wacu, ariko kuzoba guhindurwa kwacu, kuko
tudahinduwe twashobora kujamuza no kubw'umwagazi w'intama hariya umuntu aje afise umubiri umusha wahawe ubwiza umeze nk'umubiri wahawe ubwiza wa Kristo kandi w'ubuyabaga bw'ibihe bidashira. Turi mu gihe gikomeye cyane aho dutegerezwa kuba tugumbiriye Kristo neza. Ni ibihe by'akaga kurusha mu kindi gihe icyo ari cyo cyose. Murabe ijambo, mugume mu ijambo. Ntacyo bitwaye ibintu byose byoba mu bihugu, ntacyo bitwaye ibintu byose byogwanya umugambi w'Imana. Mwibuke yuko benshi bazotsitara ku munsi wa nyuma nka kumwe batsitara mu minsi ya Yesu, nyuma yo kugira ibihumbi n'ibihumbi byamwizera bikamukurikira. Ubwa nyuma yasigaranye gusa abantu 12. Yesu arababwira ati, namwe murashaka kwigira, namwe nyine murashaka kugenda. Murabe mu mugwi muri kino gihe cya nyuma w'abakristo bose azoba umugwi muto, niwo uzobona uzomenya iri banga iry'ikimatana cy'indwi, nuko baheze baronke kuno kwizera ko kwimugwa. Ugereranije n'umugwi w'iyobokamana ry'abakristo bose azoba ari umugwi muto kandi muto cyane. Bamwe baravuga bati, twebwe turaba mwako kagwi gato, ako kagwi gato, ariko mwamuzi ikintu kimwe. Ibyo kandi birashitswa mu gihe cya Yesu. Murabe, hari habigishwa 12. Umwe muri bo yabaye Yuda Isikariyoti, umwe yamugurisha, umwe Sekibi yajamwo. Ngore wa mugwi muto, no kuvuga ngo ugereranije no mugwi wizeye ukaguma ushikamye hamwe na Yesu muri 12. Umwe murabe ingene Sekibi yigana kandi atoranya nawe nyene umugwi muto, no kuvuga ngo ushushanijwe ngaho na Yuda. Murabi mu mugwi muto w'abakristo Imana irajana umugeni. Imana niwo ikuramwe umugeni, kandi muri uwo mugwi muto nyene harimo n'abandi bakeyi nabo nyene bahagarariwe na Yuda Isikariyoti. Rero murabe ubutumwa kugwana n'umwasi atagaragara, aho twisanze mu mugambi w'Imana bwavuzwe 12 z'ukwa kabiri muri 2012 muri Bogota, Colombia. Yaravuze ngo ku Mana si umwasi atagaragara, ariko kubizera ni umwasi atagaragara, kubera ko badashobora kumubona muri uno mubiri wo mu gihugu nk'aya Museki bafise, kandi ntibashobora kubona n'abamarayika bakoroka mu mibiri yo mu gihugu nk'aya, ariko batoranijwe barashobora kubona kugaragara kwa Sekibi hamwe n'abamarayika bakorotse biciye mu nzu ya Sekibi, biciye mu bikoresho bya Sekibi, biciye mu bikoresho Sekibi akoresha kugira ngo agwanye Imana n'umugambi wayo uva mu gihe uja mu kindi. Mu butumwa ibibazo n'inyishu ni urukurikirane rw'inyifato, ingendo hamwe n'inyigisho z'ishengero. Ni tome ya 2 ndako rupapuro rwa 75 haravuga ngo 75 n'igice c'urupapuro rwa 76 haravuga ngo inzoka ntiyari inkoko cikwega hasi, umuvumo niwo watumye cikwega hasi. Yari imeze nk'umuntu kandi yagenda igororotse. Yari iri hariya rero mw'itongo, nuko iraheza isambana na Eva, acavyara umwana we wa mbere ari we yari Kayini, afise kamere mbere nk'akasi, kandi ndizera yuko ico gikoko cari kimeze nk'umuntu kikagenda kigororotse, kandi nico cakomotse ko bijya bigatanya. Nivyo kuri. Rero ibi ni ivyiyumviro vyanje kandi ashobora kwihenda, uko niko ndavyiyumvira. Murabona, bo bari abantu barebare. Yandika ngo inzoka, Kayini umwana wayo. Kandi namwe mwihweje, Imana ihagaze hajya imbere ya Adamu na Eva yababwiye ati, mwakuwe mu mukungugu kandi muzosubira mu mukungugu. Kandi kubera ko mwumviye inzoka aho kumvira umugabo wawe, wakuye ubuzima mw'isi, ariko uwo nyene niwe uzobugarukana mw'isi. Acabwira inzoka ati, wa nzoka we, ntuzokongera kugenda ugororotse, ntuzogira amaguru, ntuzoba igikoko, ahubwo uzobicikwega hasi, kandi uzokwegenda hasi ujye umukungugu wo ku isi. Aho niho rero nizera yuko ibyo utumengo dutatu. Kayini yaturutse
igikoko gifise kamere mere cy'igikoko cinjiye muri Eva abyara uwo mwana ariwe yari igice kimwe cy'igikoko kandi yaboneka ari umuntu muremure kandi w'ingufu. Yandika ngo Kayini ni kuvuga umwana w'inzoka, kandi aho wewe yarirukanwe acatangura kuvyara abana aribo bari bameze nka se, ibikoko bakunda kwinezereza, kandi nabo ubwa mbere na mbere baravye abana b'abantu kandi n'ibindi nuko babafata nk'abagore babo. Kandi ibyaje kuri ivyo bigatanya ni zirya mpwemu zaguye zakorotse arizo zapfa kwa wa muryango nyene wa wundi bijya bigatanya byakomokamwo. Mwibuke zirya mpwemu nyene zari ziri hariya n'uyu munsi zirahari. Yandika ngo impwemu zakorotse zaraza. Bana kuvuga ngo hamwe data William. Kubw'ivyo rero nubwo turi mu rugamba tugwana n'umwasi atagaragara, turazi ingene umwasi atagaragara yigaragaza muri uru rugamba, kandi turazi n'ingene tugwanya uwo mwasi atagaragara. Kuba umwasi atagaragara Sekibi ari umugabisha yakorotse kandi arafise ingabo, nuko rero tureza kumenya yuko ari umugabisha atagaragara Lusiferi n'ingabo ziwe ariwe agwanya Kristo n'ishengero ryiwe. Ariko twebwe turafise umwami atagaragara, Yesu Kristo umukiza wacu, ariwe umujenerali, ariwe ari umugabisha w'ingabo zose zo munijuru, kandi nabo nyine arafise ingabo ariko shengero ryiwe. Kubw'ivyo rero ni urugamba n'intambara hagati y'ingabo zibiri arizo ziyobowe, bamwe bose bayoboye n'umutware wabo. Muri mu butumwa uruvyaro rw'inzoka ku rupapuro rwa 29 aratubwira 29 n'igice cyo ku rupapuro rwa 30 aravuga ngo aho Adamu yari umwana w'Imana. Birivuga yuko Adamu yari umwana w'Imana. Luka 3:39 ni nk'uko biri neza neza hariya mw'itanguriro. Adamu yari umwana w'Imana. Iri shavu naryo amatati byose ntibyashobora kuva mu iriba ritunganye aca kuri inyenyeri ya Dawidi, byatereza kuva ahandi hantu, kandi byaje biciye muri Satani. Yandika ngo Kayini, hejuru yanditse ngo Adamu, ahavuga ngo Adamu yari umwana w'Imana, byaje biciye muri Satani. Yandika ngo Kayini ariwe mu gutangura yatanguye ari umwicanyi. Bibiliya ivuga yuko yari umunyabinyoma kandi akaba umwicanyi uhereye mu ntango. Nguyo kandi we niwe yishe mwene wabo. Aho hari urugero rw'urupfu rwa Kristo, nuko inyuma yaho yaciye izana Seti kugira ngo amusubirire. Urupfu, guhambwa hamwe n'umuzuko wa Kristo mugabe. Ngibi bya bigatanya rero biraje. Kayini rero yaciye aja mu gihugu cyo mu buraruko. Nibyo namba se wiwe yari umuntu w'ikigatanya. Mbega Kayini we yari gusa gute? Nimba se wiwe yari kigatanya, mbega Kayini we yari gusa gute? Yandika ngo Kayini se wiwe wewe yagiye mu gihugu cyo mu buraruko, acafata umwe muri bashiki biwe. Ubwo nibwo buryo bwonyene yari gushobora kubikoramo. Aho nta bandi bagore bari hari bari gushobora kuza bidaciye muri Eva. Bo bavuga yuko yagize abana 70 b'abahungu n'abakobwa. Nimba ata abakobwa bari barimwo, Bibiliya ntigera ivuga abakobwa iyo bavutse, ivuga abagabo gusa. Namba ata abandi bagore bari bahari uretse Eva gusa, nuko rero igihe yapfa ibiranwa abantu byari guca bizimangana. Bo bateroza kuba bafise abakobwa, no kuvuga ngo kubera ko Bibiliya itavuga abakobwa, murabe Adamu na Eva bategerezwa rero kuvyara n'abakobwa. Umwe muri bo aho havuga yuko Kayini yamufashe amugira nk'umugore wiwe. We yategerezwa kubakana na mushiki wiwe bwite. Yagiye mu gihugu cyo mu buraruko ajana umugore wiwe. Igihe yubakana nawe rero, aho niho rero baciye bahura na bijya bigatanya bikomeye cyane. Aribo barabana b'Imana ariko baguye, aribo baje biciye muri se wabo Sekibi, biciye muri Kayini. Aho hari cakiremwa cazimira. Yandika ngo abana b'Imana baguye. Kandi mugabe murabe uruvyaro rw'inzoka. Mwibuke uruvyaro rw'inzoka ni
abanyedini ni amadini murabe biratanguye kuza bukebuke mu minota mikeyi nguru uruvyaro rw'inzoka mbega byagenze gute kuri bo reka renda basomera ikintu hano ico nanditse kuno mugoroba arco caje mbega niki caje biciye mu murongo w'abera mwumviriza ibi byapfuye kure abeli nyuma ya abeli haje seti nyuma ya seti haje nowa nyuma ya nowa haje shemu nyuma ya shemu haje aburahamu nyuma ya aburahamu haje isaka nyuma ya isaka haje yakobo nyuma ya yakobo haje yuda nyuma ya yuda haje dawidi nyuma ya dawidi haje kristo mu gutungana acacapura injeni ya dawidi rero we acadondagura aho umwe wese nuko abera acamugira nk'uwa mbere ariko ageze kuri seti ari we yateruza kuba wa kabiri aho aca simba agaca yandika uwa mbere nka seti akabandanya badondagura gushika kuri kristo akamugira nk'uw'icenda ariko reka turabe turaza kuraba hanyuma ahandi hantu ivyo byose ni vyiza kuko aho yoba aho yoba uw'icumi Vamos a pasar la página 30. Reka tuje ku rupapuro rwa 30 havuga ngo murabe hari inyuma ingene mpwemu w'Imana yabaye muri Abeli murabe ingene yabaye muri Seti murabe ingene yabaye muri Yuda murabe ingene yabaye muri Dawidi murabe uwo mpwemu nyene ariko arahamagara urwo ruvyaro mu rugendo rwose ntaco bitwaye ibyo bakoze byose bobo bari baratoranijwe yandika ngo uruvyaro rw'abagororotsi umurongo w'abana b'Imana biciye muri Adamu bana kuvuga ngo kubw'ivyo rero ubutumwa turiko turasomamwo kugwana n'umwasi atagaragara aho twisanze mu mugambi w'Imana bana kuvuga mwe data William kubw'ivyo rero twebwe turafise umwami w'amahoro Yesu Kristo umukiza wacu umwami akomoka mu ruvyaro rwa Dawidi ari wazokwicara ku ntebe bwami ya Dawidi rero ubwami bw'umwijima nabwo nyene burafise umwami azogerageza kwicara ku ntebe bwami ya Dawidi kuko ariko Kristo azobimubuza kuko iyo ntebe y'ubwami ya Dawidi ni ya Kristo kandi Kristo azokwicara n'uwo azovuga yuko azokwicara nawe ku ntebe y'ubwami kandi ategereza kuba uwo mu nzu ya Kristo muri bibanga wa Kristo mu ngano ariko ugwavu umwami w'umwijima azogerageza ngo umwana wiwe yicare ku ntebe y'ubwami ya Dawidi ariko Kristo ntazobimwemerera kuko umuragwa w'iyo ntebe y'ubwami si Sekibi kubw'ivyo rero Sekibi ntafise uburenganzira bwo kwicarika kuri iyo ntebe umwana n'umwe wiwe umuragwa w'iyo ntebe umwe rudende ni Kristo kandi Kristo niwe ashobora gushira kuri iyo ntebe umwe mu bana biwe unesha nzoma kwicara nanje ku ntebe yanje y'ubwami nkuko nanje yanesheje nkicara na data ku ntebe yiwe y'ubwami muri kino gihe ca nyuma unesha ku munsi wa nyuma muri no rugamba turwana n'umwasi atagaragara azoronka intsinzi ikomeye mu rukundo rw'Imana kandi azokwicara na Kristo ku ntebe y'ubwami kandi uwo numwe Kristo yavuga ngo ubwo ufise inyota nzomuha kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo ubutumwa abamarayika b'Imana bwavuze 24 z'ukumunani muri 2005 muri San Luis Potosi yaravuze ngo rero Mexique rero turabona yuko Imana ifise amamiliyoni y'abamarayika rero bose bisunga Kristo yicaye ku ntebe y'ubwami ya Data mu byeshuri cya 3:21 yavuze ngo unesha nzoma kwicara nanje ku ntebe yanje y'ubwami nkuko nanje nanesheje nkicara na Data ku ntebe yiwe y'ubwami Kristo yaranesheje habaye urugamba hagwanirwa intebe ya Data Sekibi yashaka kwicara ku ntebe Data ngo abigikoresha ico Imana izokwigaragarizamwo ikaganza ivyaremwe byose Sekibi yari yihagiye no mu bumbe w'isi igihe yahenda Eva igihe yahenda Adamu na Eva rero yashaka no kwihagira intebe yo mwijuru kugira ngo yicare ku iyo ntebe yo mwijuru aganza canke Imana iganza biciye muri Sekibi Satani ariko murabe Kristo yaranesheje niwe
wewe yarose umugisha wo kwicara ku ntebe y'ubwami y'Imana. Mwibuke aribwo Sekibi yamye asasirira ashaka kwicara ku iyo ntebe, cyo gituma yamye agwanya Kristo iki gihe cose. Ariko ubu wicaye ku ntebe y'ubwami ni Kristo ku ntebe yo mw'ijuru. Ubu naho rero urugamba ruhari nuko kugira ngo haboneke uzokwicara ku ntebe yo ku isi y'Imana, ariyo ntebe y'ubwami ya Dawidi, iyo Kristo ariwe muragwa wayo. Nuko rugamba ruhari, kandi nuko rugamba muri kino gihe cya nyuma ruzoba ruriko ruraba, kuko Sekibi biciye muri Antikristo azogerageza kwigarurira intebe yo ku isi y'Imana, ariyo ntebe y'ubwami ya Dawidi. Ubutumwa inzu yawe bwavuzwe na Revera William Branham, mwumve icyo yavuze ku rupapuro rwa 2021. Yaravuze ngo rero Bibiliya iravuga yuko mu minsi ya nyuma, iravuga yuko we azofata katolisizme, romanisme n'ibindi hamwe na komunisme, kandi abo bose mu biyaya vy'Imegido hariya hazoba abicanyi hagati muri bo, kugeza ubwo amaraso yadudubiza kugeza ku minwa y'amafarasi. Ivyo biri mu vyahishuriwe. Ibyo bizoba tuburungu bitatu, ariko hashemagizwe data wo mw'ijuru. Sinizera yuko tuzoba turi hano kubw'ubuntu bwiwe, tuzoba turi mu bwiza. Rero aho azoba ari neza nyuma yuko babavugishwa babiri bazoba bavugishijwe, no kuvuga ngo ivyo bizoba hanyuma mu ntambara ya Harmagedoni. Niho bino bihugu by'abanyamahanga niho bizoba bibi cane, nuko bikabandanya kubikora, kandi n'amankuru y'amadini n'ibindi byose bikiyunga. Imana izofata ishengero ryatoranijwe irijane mu rugo umwe wese muri bo. Inkumi zose zisinziriye nazo zizoba zirindiriye tubungu dutatu. Rero aya maraso azotemba kugeza ku minwa y'amafarasi azoba aturutse avuye mu nkumi zisinziriye, ndetse n'abandi bose hariya kuri uya munsi. Kandi komunisme igihe bose bazokoranira hariya, Imana nayo ikavuga yuko izobacira ku rubanza nk'uko yabikoze mu minsi yaheze. Mwe murazi hariya muri kiya kiyaya, aho niho amaraso rero azotembagire no ku minwa y'amafarasi. Yandika ngaho ngo ni umwami w'ubwami bw'umwijima afise ingabo nyinshi z'abadayimoni, impwemu z'abamarayika bakorotse. Ni mwazangabo nyene za Satani, Luciferi canke Sekibi. Rero abandanya kuvuga, murabe mwibuke ko twabonye kwa Luteri, Wesley no mu Bapantekote, ariko avuze ko byongeye n'uyu munsi muri hamwe mu hantu twasomye. Ariko hari abamarayika b'Imana, amamiliyoni y'abamarayika b'Imana. Ndiko nsoma ubutumwa abamarayika b'Imana bandanye hano. Ariko hari abamarayika b'Imana, amamiliyoni y'abamarayika b'Imana bazogwana banigana ku bwa Kristo hamwe n'umugambi wa Kristo wose, bagwanira urya azokwicarana na Kristo ku ntebe ya Kristo. Muri mu gitabo c'imirongo ku rupapuro rwa mbere agace k'umunani haravuga ngo rero iyo yaremye umuntu wa mbere mw'ishusho yayo, natwe twariko turasubira muri iyo shusho. Ivyo ni vy'ukuri, kugira ishusho nk'imwe twaremwamwo mu ntango. Igihe Imana yandema jewe William Branham, jewe nariho uhereye ku isi itararema. Yarandemye mpemu wanje, nta na kimwe narinzi, nta kintu na kimwe narinzi. Ariko je nari ngaho, sinizera ko muri ko murabitahura. Ariko akanya gato Yesu yabwiye abigishwa yuko yabamenye uhereye kuva isi itararema. Pawulo nawe ngaha yavuze yuko yabamenye muri we imbere yuko isi ishigwaho imfatiro. Hariya hari igice canje, Oronar Neville n'abandi bose muri mwebwe muri hano, abari bari muri Yesu Kristo, ndetse n'imbere yuko isi ishigwaho. Ngibi rero uko ndavyihweza, kibaza yuko abantu uyo munsi bariko bafatwa n'izi mpwemu canke impwemu, igice
ca bino biremwa by'abamarayika, impwemu zazunguruka iruhande y'Imana, zitigeze zigwa uhereye ku ntango ngo zironke zihendwe na sekibi. Bibiri vya gatatu vy'isi bigacumura kurusha ivyo, aho bibiri vya gatatu by'abamarayika bashiburiwe hasi, kandi izo mpwemu z'abadayimoni zinjira mu bantu nuko zikaba mu mibiri yabo. Yandika ngo abamarayika bakorotse. Murabe muraba hari abamarayika bakorotse, ari bowe avuga ngaho yuko arabo kwa Ruteri n'abo kwa Wesley n'abapantekote. None ubu naho bari he bona abamarayika bakorotse bajanye n'iki gihe ca nyuma? Hejuru yandika ngo teofaniya bingana mpwemu. Rero abandanya kuvuga ku rundi ruhande hazohara abamarayika bakorotse, abo mu bwami bw'umwijima, ubwami bwa sekibi, aribo bahagurutse bagwanya Imana na sekibi. Abo bazoba bariko baragwana bashaka yuko Antikristo ko ari we yicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi. Kubw'ivyo rero murabe aho urugamba ruzoba ruri. No kuvuga murano yuko abamarayika bakorotse abagararije Imana bavuga yuko bazogwana kugira ngo Antikristo abe ari we yicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi. Mbega abamarayika bazogwana gute? Ntibiciye mu biremwa abantu, kuko bazokwinjira muri ino mibiri y'abantu. Kubw'ivyo rero murabe aho urugamba ruzoba ruri. Azoba ari urugamba rwo kurwana intebe y'ubwami ya Dawidi, nk'uko urugamba rwabaye rwo kurwana intebe y'ubwami yo mw'ijuru, ariko Kristo yaramaze kuronka intsinzi yicara ku ntebe y'ubwami y'Imana. Rero murabe hano mwabona butumwa urugamba rudasanzwe rutigeze kugwanwa, hatubwira ngo En la página 13 ku rupapuro rwa 13 haravuga ngo esta primera batalla fue urugamba rwa mbere rwagwanwe rwahereye mu ijuru igihe Mikayeli n'abamarayika bagwanya Lusiferi n'abamarayika biwe. Urugamba rwa mbere rwabereye mu ijuru, nuko icyaha nticahereye ku isi ahubwo cahereye mu ijuru. Satani yarashibuwe akugwa mu ijuru kugira ngo agwe ku isi, kandi yakoroke mu biremwa abantu. Aho yanditse ibyeshuwe 12 kuva kuri 19 kugeza ku 21. Hamwe yandika kandi ngo Mikayeli, yandika kandi ngo Lusiferi. Hanyuma urwo rugamba rwahereye mu bamarayika rwarahindutse ruba urugamba rw'abantu, kandi ikigaragara nuko Satani yaje guhonya ivy'Imana yaremye, ivy'Imana yiremeye. Satani yaraje kugira ngo abihonye. Iryo niryo ryari hangiro ry'iwe, kubihonya. Hanyuma urugamba rwaciye rutangurira ngaha ku isi, rutangurira muri twebwe, kandi yamye atontoma. Rero imbere y'uko buri rugamba rwose ruba, harabanza hagatoranywa ahantu habera urwo rugamba. No kuvuga ngo aho ruzobera ikibanza kiratoranwa. Mu ntambara ya mbere y'isi bagwaniye ahantu hari abantu benshi, n'ahandi hantu hose hateza kuba ikibanza gitoranwa. Nk'akarorero, igihe Isirayeli yagwana n'Abafilisitiya, hariho umusozi muri ruhande aho bakoraniye mu kiyaya. Hagati y'iyo misozi ibiri niho Goliyati yavuye, nuko avuma ubwoko bwa Isirayeli. N'ico kiyaya niho Dawidi yaje aza guhura nawe igihe yari yajabutse kakuzi kamwe katemba hagati y'utwo dusozi tubiri, hamwe yatora kakabuye. Hategerezwa kuba ahantu hatoranwa, kandi muri ivyo nawe nyene hariho ikibanza aho atamuntu n'umwe atsi. Aho niho rero bagwanira. Si ikibazo c'umuntu ngo agenda agwanira hana hariya n'ibindi, ariko hariho ahantu ikibanza aho bahurira. Aho rero umwe wese aca yerekana ububasha bwiwe, ingabo zimwe zikerekana ububasha ku zindi ngabo. Ico nico kibanza co kugwaniramwo. Rero ibi ntibibacike. Yandika ku ruhande ngo Dawidi ku mugezi, Dawidi
mu kiyaya bingana ibyahishuwe 11 11 kugeza ku 17. Dawidi ku mugezi bingana ibyahishuwe 22 17 na 21 Dawidi mu kiyaya bingana ibyahishuwe 11 kugeza ku 17. Rero ibi bintu ntibibacike mu bitego gutwi mu byumvirize neza. Igihe runo rugamba rukomeye cyane rwatangura ku isi, hazaza kuba ahantu urugamba rubera, hazaza kuba ahantu hatoranwa aho urugamba ruhera n'abera urwo rugamba. Icyo kibanza cy'urugamba cyahereye mu bwenge bw'umuntu, aho niho hatangura urugamba. Ubwenge bw'umuntu nibwo bwatoranijwe nk'ikibanza cy'intambara aho itegereza gutangurira, kandi nuko bimeze, kuko ingingo zifatirwa ziva mu mutwe, mu bwenge. Yandika ikibanza kigaragara ata muntu n'umwe akigaba bingana ubwenge. Ikiyaya c'ingingo bingana ubwenge, ubugingo. Aha naho cacapura biri kumeze ifuruka n'ibihe by'ishengero, acacapura imizingi 3, hace un punto en el centro, aca yandika kaburungu hagati na hagati. Mu byo yagiye aracapura byinshi, yahanditse ngo ubugingo imwe n'umubiri. Ahantu hamwe buyereka bizifuruka, aca yandika kaburungu hagati na hagati, yandika ku ruhande ngo ubwenge. Ese Imana yadufasha twese abafise intambara mu vyiyumviro byacu n'ivyiyumviro bikuza ko mwibuke ibyo aho niho habera urugamba, niho habera intambara. Aricyo gituma dusaba Imana ko yohezagira kandi karinda kandi gafasha abantu bose bafise zino ntambara mu bwenge bwabo, hakabaza ko bino vyiyumviro bitari by'abo bantu, si byanyu. Kandi ndasaba Imana ko mu gihe umuntu ariko araca muri ibyo, ko yotakambira Imana, Imana nayo ikumva, nuko igakankamira ibyo vyiyumviro. Wewe urafise inkota, ariryo jambo, ugwanye ibyo vyiyumviro ukoresheje ijambo. Turi mu gihe cyo kuvuga ijambo. Rivuge ukankamira izo mpwemu. Ibyo vyiyumviro bitari ibyawe ubyirukane, bikure mu bwenge bwawe, kuko mwibuke yuko ariho habera urugamba rukomeye cyane, ni mu bwenge, ni mu vyiyumviro. Aho rero ivyanditswe, icyanditswe cyo muri Mariko 11:22 gishire mu bikorwa, hamwe no kuboko kw'inkomezi kwizera, no kwizera n'inkota mu kuboko kwawe, wewe uzonesha ibyo vyiyumviro byose bikuza ko binyuranye n'ijambo ry'Imana. Ubutumwa ububasha bwa mpemu yera bwambaye umubiri kandi bukorera mu ishengero, bwavutse 42 z'ukwa gatatu muri 2009. Haravuga ngo muri Boavista, Miratitra, Veracruz, Mexique, nk'uko twabonye biciye muri kahise ka Bibiliya, kuno kugaragara kwa mpemu yera biciye mu mibiri y'inyama mu isezerano rya kera byasozerewe mu kugaragarira mu mubiri muri Yesu. Ku munsi wa nyuma ukugaragara kwa mpemu yera biciye mu mibiri y'inyama bizosozerera mu mubiri w'inyama, ari wo azokoreramwo, nuko anashitse ibindi bintu byose byasezeranirijwe ishengero muri kino gihe cya nyuma, kandi tuzomubona mu gushitswa kwiyerekwa gihema. Nihe tuzobonera uwo mubiri w'inyama, uwo Imana izokoresha kugira ngo ishitse bino bintu byose byasezeranirijwe ishengero ry'umwami muri kino gihe cya nyuma. Tuzowubona mu gushitswa kwiyerekwa gihema. Biciye muri kuno kugaragara hazoza gushitswa kwiyerekwa gihema. Kubw'ibyo tuzobona mpemu yera muri uwo mubiri w'inyama akora mwiyerekwa gihema, haba mu kugaragara kwaryo, no kuvuga ngo mu kubakwa, ndetse no mu bukozi ubuzoba buriko burakogwa mu gushitswa kwiyerekwa gihema. Murabe
azoba ari umwe mu bazoba bariko barakora kugira ngo rihinduke ukuri mu kubakwa, kandi n'Imana izomukoresha kugira ngo ashitse amasezerano yose yasezeranye ishengero ryayo muri kino gihe ca nyuma mu gushitswa kw'iyerekwa ry'ihema. ahazobera hagati mu ishengero, ahazova rino sezerano ry'umuzuko hamwe no guhindurwa kwa twebwe bakiri bazima. Nanavuga ngo byoroshye cyane nk'uko azoba ari igikorwa cyamwe mu yera muri kino gihe ca nyuma mu ntambuko y'igihe cy'ibiruka bizifuruka, intambuko ya zahabu y'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, intambuko y'ukuragwa w'umwuzuro ku bana b'Imana, no kuvuga intambuko y'umuzuko bapfuye bizera Kristo mu bihoraho yahawe ubwiza, hamwe no guhindurwa kw'abizera Kristo abazokuma ari bazima igihe hazoba umuzuko w'abapfuye bizera Kristo. Kuri icyo ryari ihirwe hamwe n'umugisha udasanzwe gushobora kurungika an'amajambo mu cigwa urwa gatatu uko abazimiye ishengero hamwe n'umugeni. Imana ibahezagira, Imana ikabarinda mwese, kandi murakoze cyane misiyoneri Miguel Bermudazimarinde kubwo kunyemerera kubana namwe muri kano kanya no gusabikanya kino gikorane muri ko muragira ngaho muri Guatemala muri kwa gatandatu 9 z'ukwa kane mu mwaka wa 2023. Imana iguhezagire cyane kurinde, kandi Imana yagukoresha cyane mu gihugu cyacu mwami, kandi ku munsi w'ejo izo gukoresha cyane ku bw'ineza bw'ishengero ry'umwami, ishengero mugeni ryo muri kino gihe ca nyuma. Ubwo kwa gatatu uko abazimiye ishengero hamwe n'umugeni n'abakozi b'Imana bose bari hariya bavuye mu bihugu bitandukanye n'abaho mu gihugu nyene, bene data n'abashiki bacu. Imana ibahezagire cyane, ibarinde akaga kose, kandi bafashe muri kino gihe ca nyuma, muri no ntambuko iyo turiko turabamwo, ariyo izoshika mu gice gisozera, nuko dushike ku guhindurwa. Imana ibahezagire mwese, kandi Imana ibarinde, mubandanye mugira umunsi wuzuye imigisha ya Data wo mw'ijuru.